Uno musore mubona ku mazina yiwe bamwita Sabimana Noah. Akaba ari umusore w'imyaka 18 nk'uko abitumenyesha, akaba avuka mu muryango tutashoboye kumenya igitigiri cy'abana bavukana. Kandi ngo afise umuvyeyi umwe ariwe mama wiwe gusa. Uyo musore rero mubona yavutse nk'abandi, yavutse akomeye, aho mu myaka yiwe 12 ariho yatanguye gufatwa n'ingwara atari asanzwe agwaye, atangura kumva ubuzima bwiwe bwanse, atangura kumva nk'uko umenga ubuzima buratanguye kumwanka, aho yatanguye kumva ubuzima butanguye kumuhindukana. Ku ngwara y'iryinyo baca bamwirukangana kwa muganga aho bita kuri Ruwakared mu gisagara ca Bujumbura, ahaherereye kuri Gare du Nord. Bimaze kugenda uko baramushikanye kwa muganga, yakigwa n'umuganga asanzwe akora mu bintu byo gukura amenyo, aramwakira neza, aramwumviriza, aho yanamupimye acabona ko igikwiye ari uko iryo ryinyo ryokurwa. Bamaze kuri mukura niho yaca atangura kumva ubuzima butanguye guhinduka, ahubwo butera buba nabi kurusha, kuko yaciye atangura kuvyimba umusaya, atangura kumva umutwe wose umenga urapayutse. Ntiyatevye asubira kwa muganga, baca basanga na wa muganga yamukura rya ryinyo yaramaze guhunga, bivanye nuko yakemye ko yoba yashoboye kumuvura nabi, akamukura iryo ryinyo nabi. Urafise imyaka 12 aho utangura kugwaruka? Urafise abavyeyi? Niba ari gukurikiranye kwa muganga aho bavuze ngo batungitse mu Busuwisi. Batungitse mu Busuwisi. babarungitse mu Busuwisi. Kari ushobora kuvugurwa kiga? Ufise imyaka ingahe? Umaze imyaka ingahe kugwara? Itandatu. Uzokiye? Yego. Naravyizeye? Yego. Uja gusenga aho? Cyane. Usenga mu rusengero rwa? Sa? Usenga mu rusengero rwa? Yes. Yes. Hari abandi bantu muvukana office? Kuka? Yego. Ku bitaro bakubwiye ko biva kuki iyo ngwara kiva ko? Iginya bankuye. Iginya bagukuye. Ngiye gyatumye ameruku. Afise imyaka 12 iryo ryinyo ryari rigwaye gute? Sa? Iryo ryinyo ryari rigwaye gute? Ki? Rinja. Rinja ariko mu maraso. Bashobora kuri Wakarede. Barikuye baca n'imitsi yacu. Uko hari imitsi bigora kumvyimbira. Uwo muganga ariko yagiye kumureba gisanga yomotse yagiye. Yo muganga yabigukuye. Havye yarazi. Icyakurikiye nuko yapimwe n'abandi yahasanze, baca basanga mu kumukura rya ryinyo bariranduranye n'imizi, akaba ariyo nkomoko yo guca atangura kuvyimba umusaya nk'uko mubibona aho ku mafoto canke video twashoboye kumufata. Abaganga rero bamaze kubona yuko kumuvura bidashoboka, badashoboye kumuvura, baciye bahita bamwandikira urwandiko rwihuse rwo kuja kwivuriza muri Swiss. Baca bongera kandi bati kugira uzovugwe ukire hakenewe ko uzorondera miliyoni zingana n'ibihumbi 40. Imiliyoni ibihumbi 40 z'amafaranga y'amarundi kugira Noah ashobore kuvugwa akire. Izo miliyoni ibihumbi 40 zikaba zamubereye intambamyi kuko yarasanzwe ava mu muryango ukenye, mu muryango w'abantu aho nikora, aho batashoboye kugira kuronka ayo mafaranga kugira bashobore kuja kumuvuza. Indwara yiwe rero nkuko tubibona ikaba yungerekana umwanya ku mwanya nkuko abitumenyesha ko avyimba umunsi ku munsi, akaba amaze kiringo c'imyaka irenga 6 agwaye iyo ngwara yo kuvyimba uwo musaya, aho yanavuze kandi ngo katakibasha gufungura kuko bidakunda yuko yasama. Birakorohera kuryaho? Ubuyi amata icayi umugu koroshe uturaya. Umugu amata n'icayi utuntu tworoshe nitwifungura. Nk'ubugari ntuge. Tukaba twamubajije rero ukuntu asanzwe afungura muri ico gihe bidashobora kuba bimukundira ko yasama, akaba yashoboye kutwishyura ati Nikunda ko nasama. Nikunda ko wasama?
Ugufungura kwanje ni ukunywa ubuyi, amata, icayi, uduhwi, uturaya, utwo tuntu twose tworoshe tudashobora gutuma nasama cane, tukamanuka kandi binyoroheye kuko kumira navyo bimbera impambamyi. ubuyi, amata, icayi, umuhwi, agatuzi koroshe, uturaya. Natwe bivanye nuko twahuye ariko arazunguruka ataco dufise tumufasha, twashoboye kumubaza tuti mbega ugusegerereza kwawe woba wipfuza ko hoba iki, hokorwa iki, vyogenda gute? Kuboneka agafashanyo kuko turondera amahera badusaba amahera menshi. Babasavye ngaha Miliyoni 40. miliyoni 40 kugira bashobore kukuvura. Nubwo baravuze ko ushobora gukira mu gihe Yego, bakuvura. Imana izobikora. Imana izobikora. Aca twishura ati ugusegereza kwanje ndiko ndondera ubufasha mu kumuterera amafaranga kugira aronke ukuntu yoshobora kwiyungunganya kugira ashobore kuronka za miliyoni 40 hama nawe yibone nk'abandi bantu kuko ahangayitse cane. Imyaka irenga 6 unywa ubuyi uri umuntu w'umugabo ni ikintu gikomeye cane, ni ikintu kinababaje, nizera ko coshobora bake. Twumvise iyo nyishu natwe tukabona ko ata buryo dufise burebure twoshobora kumufashisha, niyo twahisemo kubibamenyesha namwe kuko tuzi ko muri abantu b'imitima y'ikigongwe kandi mutifuza agapfa ahubwo mwifuza agakira, kugira tushobore kugira ico duterereye mw'ivugwa ry'uno musore, nawe ejo tuze tumubone ashimira Imana avuga ko yahuye n'abagira neza atazi kandi nabo batamuzi ariko bakamuhindurira ubuzima. Turazi ko ataco mufise kandi natwe ataco dufise, ariko muri duke twacu duterateranye kuko natwe tutazi uwadutumye tuba ngaha kandi tutazi uwatumye turi ico turi uno munsi. Kubera iki ingwara itashoboye gufata wewe? Kubera iki yashoboye guhitamo uyu muntu? Nuko yari yacumiye kurusha canke nuko yari yakoze ivyo wewe utakora? Ibaza ico kibazo nawe hama wiyishure, hamugire umutima w'ikigongwe ushobore gufasha uno musore kuko ahari arababaye cane, aripfuza kwibona nk'abandi bantu, aripfuza kwibona mu munezero, aripfuza kwibona atarengana abantu bamutamarira, aripfuza kwibona ataramutse umuntu amwiruka. Akanimero k'ubufasha nako ni 60 048 69 2 60 048 690 60 048 690 62 ubusa 48 69 hama 2 niyo na WhatsApp kandi niyo call sempre. Kuri mwebwe mushobora kuba mukoresha WhatsApp murashobora kuturondera kuri iyo nimero canke kuri mwebwe ata WhatsApp musanzwe mukoresha mukatwandikira kuri iyo nimero, hose irarengana. Akanimero k'ubufasha nako ni 60 048 69 2 60 048 69 2 62 ubusa 48 amajana 692. Niko kanimero ka WhatsApp kakongera kakaba n'akanimero gasanzwe. Kuri ukoresha WhatsApp ushobora gukoresha ku kanimero kugira ushobore kuturonka, nawe ukoresha inimero isanzwe nako nyene kugira ushobore kuturonka, kugira dushobore kuraba ko twishobora kurokora ubuzima bw'uno musore. Turabakunda cyane kandi turizeye neza yuko mugiye gukora ibishoboka byose kugira uno musore ashobore kwiyumva nk'abandi bantu, ashobore guhindurirwa ubuzima, ashobore gukira, ashobore kwibona nk'uko yahora yibona mu myaka yiwe 12.